Ndabahaye mwaramutse mwese, ndabahana mwiriwe, wose ivana hatumbereye ushobora kuba ari ahantu umuntu ashaka kuvuga ati mwiriwe, cyangwa ugasanga ahantu umuntu ashaka kuvuga ati mwaramutse. Rero umwe wese ivana n'igice atumbereyemo c'isi, ndabaramukije cyane. Burya uno munsi ngiye kubereka ibintu bidasanzwe. Ndabizi neza ko nta nkeka ino video ngiye kubasangiza uno munsi iza kubagirira akamaro. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye, chaîne yanje yitwa Apo Business. Uno munsi muri ino video ngiye gusangira namwe. Burya hari igihe abantu hano bavuga ngo naka n'umugenzi, ngo naka ngo turapfana ibi, ngo nako je ngo bajya bose n'abagenzi. Ariko ico nibaza aricyo ngiye kubereka, nibaza yuko mwebwe mutandukanya abagenzi no kumenyana, reconnaissance et vrais amis. Si les amis gusa ahubwo les vrais amis, kuko hari abagenzi ariko atari les vrais amis. Rero no munsi ngiye gusangira nawe ndabereka neza nibihe bintu by'ukuri uzobonera ko umuntu ari umugenzi w'ukuri. Ndamaze kubereka ibintu uzobonera ko yuko umuntu atari umugenzi, ariko no munsi harabambwiye bati uzoduhe video itubarira ibimenyetso vyerekana umugenzi w'ukuri. Rero no munsi nivyo ngiye kubereka ibimenyetso bishika bine bizokwereka neza niba umuntu ari umugenzi cyangwa atari umugenzi. Rero ukurikirana ino video nta nkeka ni wayumviriza. Kuva uno munsi ntuzosubira kwihenda ngo uvuge ngo naka n'umugenzi, ngo naka n'umugenzi cyangwa se umugenzi. Guhera uno munsi ugiye kumenya neza ukuri kwamye. Karibu cyane. Ikintu ca mbere kizokwereka neza yuko umuntu ari umugenzi, ikimenyetso ca mbere communication. Uwo muntu muganira gute? Burya umugenzi w'ukuri ngaho ikintu gikomeye sinza kuhateba. Umugenzi w'ukuri ntazokwama kubarira kuryohera gusa, niba cyakuryohera azobikubarira. Nimba wagize nabi, nimba wakonsumye amahera yawe nabi, nimba wagiye ahantu ukitwara nabi, azobikubwira nubwo yoba azi neza yuko inyuma yo kubikubwira ushobora gushavura, ushobora kumutuka, ushobora kumuraba nabi. Ariko umugenzi w'ukuri ivyo ntazobitinya, azobikora avuga ati wewe naka, wewe Jiste, wewe Jonathan, wewe Joashe, wewe Emile, nubwo uri umugenzi ahantu waritwaye nabi ntuzobisubira. Nubwo yobaze ko mushobora kubifaga igihe mutavugana, ariko ntazokwama kubarira kuryohera gusa, nibitakuryohera azobikubarira mu gihe ivyo bintu bishobora gutuma hari ugutemere gushobora kuboneka mu mibereho yawe. Rero umugenzi misi yose azokwama amasasi, azokwama akoma amashi, azokwama avuga ibikuryohera gusa, atazoguhanura, atazogukebura. Nubwo yobaze yuko yabikoze bikugirira nabi ushobora gucushavura, uyo muntu ntabwo ari umugenzi w'ukuri. Rero umenya neza ko umugenzi wawe, umugenzi w'ukuri ntavuga ikuryohera byonyene, nibitakuryohera azobikubarira. Igikuru nuko abazi yuko uzakubariye bigico byo gufashije. Ikiri ikimenyetso ca kabiri, deuxième signe y'umugenzi wa kabiri, support. Umugenzi w'ukuri azogufasha mu migambi ufise, azogusapotinga. Nimba ari hakijanye n'uburyo, nimba ari project kanaka ufise, azokwankuraje, azovuga ati mon frère, ma sœur, mon grand frère, bandanya, mon cher ami, bandanya muri no nzira, agukebura. Bisaba yuko aguha uburyo, azoguha n'uburyo, mugabo we ku buryo intumbero zawe wihaye, ku buryo tezo objective ziguma zibana yazitera imbere. Rero umugenzi w'ukuri igihe cyose azobashoboye, ari cyumvira guterera, ari uburyo aguterera, ariko wumve ko azokora uko ashoboye kugira ngo agusapotinge, haba mu vyumviro, haba mu buryo, ariko azokwama arazwi ishinga nuko wotera imbere. Sinye ya gatatu izokwereka ko umuntu ari umugenzi w'ukuri. Mubane nanje neza mu vyumviro. Sinye ya gatatu, confiance. Umugenzi w'ukuri azogira confiance. Ivyo mwayazi azobigira secret, azogenda aravyandagaza. Nimba ari intege nke ufise, azogenda arazandagaza
azokwama gusapota, azokwama akugirira confiance. Iyo muganiriye urumva ko turaganira n'umuntu ariko arakira ivyumviro vy'iwawe, kandi azobigira ibanga irigandeho bosoke, azogenda aravyararaza. Rero umugenzi w'ukuri ni confiance, ni ikintu gikomeye, ukumva yuko iyo muyaga nyine n'umuntu uvuga uti uyu muntu ko turaganira ndumva yuko ndemurutswe. Niyo wagize ikibazo kumva yuko umuntu yamuganiririye uvuga uti ndumva ko duhuze. Ikindi ca kane kizokwereka yuko umuntu ari umugenzi w'ukuri, acceptation. Umugenzi w'ukuri azokwemera, nico kimenyetso kizobikwereka. Haba ubumuga ufise, haba intege nke, haba inguvu ufise, ariko wumve ko umugenzi w'ukuri azogerageza uburyo bwose akwemera uko uri, vos qualités, vos défauts, ivyo bintu vyose ukumeze azobifata uko nyene, avuga ati uyu muntu umugenzi nubwo afise handicap kanaka uko ari kose, ari ubukene ari ubutunzi, umenye yuko azokwemera uko nyene ata conditioning. Rero ngivyo ibimenyetso bibi, urashaka kuvyumviriza neza ukabisubiramo ukavyumviriza neza, ugaheza kuraba yuko mu bagenzi ufise ari abagenzi b'ukuri canke ari abo muzinanye, kuko biratandukanye. Uwo muzinanye ushaka kuba mumenyaniye mu rugendo, mu ndege, muri bisi, mu kazi, mu mashure, ariko ntibisigura ko ari umugenzi w'ukuri aba ari umuntu muzinanye. Umugenzi azoba afise ibimenyetso bine nije kubabwira. Rero nahanyu ho kuraba mu bagenzi mufise ko abo bantu abo wita abagenzi afise ibimenyetso canke batabifise, hanyuma ugerageze gucagura. Ndabashimiye cyane yo kubona mwabanye nanje muri kino kiganiro. Ndabasaba kugira sabone, mugire partage, mugire na like, muri abantu banje. Nico bituma nane ngerageza nkarondera vyose ura kubasangiza, nico niyemeje. Mwakoze cyane, tuzosubira.